Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe wowe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 7 z'ukwa kane. Umuhango wo kwibuka jenoside ku nshuro ya 31, perezida w'u Rwanda Paul Kagame na minisitiri ushinzwe ubumwe bw'abanyarwanda bemeje badaciye ku ruhande k'ububirigi bwagize uruhare utaziguye mu gushyamiranya abahutu n'abatutsi. Colonel Logiste yategetse kwimura abatutsi ku gahato mu bice bimwe by'igihugu bajyanwa mu Bugesera. Umwaka w'1961 urangira hagejejwe ibihumbi 13,890. Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje ibikorwa byo kugarura ubuzima busanzwe nyuma y'imyuzure rwishi yashegeshe uwo mujyi mu mpera z'icyumweru twaraye durangije igahitana barenga 30. Aho muri Kongo kandi leta yemeye kujya mu biganiro by'amahoro bitaziguye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Umuhuza akaba igihugu cya Qatar. Ni ibiganiro biteganyijwe kuba ku itariki ya 9 z'uku kwezi i Doha. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma yuko Nina Iradukunda abagezaho incamake y'andi makuru avugwa ku isi. Amasoko y'agaciro k'imigabane muri Amerika yagabanutse cyane igihe yugurugwa inyuma yaho akorotse cyane i Buraya no muri Aziya. Abashoramari barahangayikishijwe nuko amakori mashasha ya President Trump azotuma ubukungu bw'isi buja mu gihombo. Ariko abajanama biwe bavuga ko ariko arasubiramo kandi ikintu aziko kizokora uko arondera gusubira gutunganya imigenderanire y'ubudandaji kandi ko ntamvo yo guhagarika umutima. Mu kiganiro cyo giheruka guca ku mbuga ngurukana bumenyi, Bwana Trump yavuze ngo ntimube abanyantege nke. Umujanama wiwe mu by'ubudandaji Peter Navarro yise uko gukoroka kw'agaciro k'imigabane ku masoko ko ari ibintu vyiza cyane. Abashikiranganji b'ubudandaji b'Iburaya bagiye bakoresha amajambo akomeye ku bijanye no kwihora igihe bashikira i Luxembourg mu nama yo kurabira hamwe inyishu yotogwa. Umushikiranganje w'ubudandaji w'Ubufaransa yavuze ko atamahitamo ku bijanye n'ibicuruzwa canke ibikorwa bikwiye gukugwamo, yongera ko ibikoresho vy'Iburaya bikwiye kandi bikarishe mwipiganwa. Ariko umushikiranganje wa Ireland yaburiye ko kwibasira ibikorwa by'ubuhinga bwa none vya Amerika byo barukuduza ubukana bw'ikibazo. Ubutaliyano bwasavye ko amakori y'Uburaya yoshigwa mu bikorwa mu kiringo c'indwi zibiri. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru i Buruseli, umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze ko ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya yasavye ko bagirana amasezerano na leta zunze ubumwe za Amerika. Twiteguye kuganira na Amerika. Kugeza ubu twasabye ko hatabaho imisoro ku mpande zombi ku bijyanye n'ibikorerwa mu nganda nk'uko twabikoze neza no ku bandi bafatanya bikorwa benshi mu bucuruzi, kuko Burayi buhora bwiteguye kumvikana neza ndetse n'ubu turabyifuza. U Rwanda rwibutse imyaka 31 ya jenoside yahitanye abantu n'imiburiburi ibihumbi 800, benshi muri bo bakaba barabatutsi. Ubwo bwicanyi bwatanguye ku itariki y'indwi z'ukwa kane 1994 inyuma y'aho abakuru b'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bishwe igihe indege barimwo yaraswa. Abahezanguni benshi bava mu bwoko bw'abahutu baciye batumwikomo ku batutsi baca batangura igikorwa giteguwe neza cyo kubica. Perezida Paul Kagame yari umugaba w'ingabo w'umuhari wari wiganjemwe abatutsi witwa Rwanda Patriotic Front. Mu ntambara y'abanyagihugu yabanjirije iyo jenoside niwe yuguruye ibirori byo kwibuka mu gushira urugori rw'amashugwe ku cibutso ca jenoside mu mugwa mukuru i Kigali. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango.
umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko Umufaransa na Misiri vyateye utwatsi ibindi bitero vya Israel mu karere ka Gaza mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru i Cairo na mugenzi wiwe n'umunyamisiri Abdel Fattah al-Sisi. Bwana Macron nawe nyene yasavye ko abantu bafashwe nk'imbohe bakiri mu minwe ya Hamas borekugwa vyihutirwa. turamagana ukubura kw'ibitero kuri Gaza bisubiza mu kaga ubuzima bw'abasivile, abafashwe bugwate, imiryango yabo ndetse n'akarere kose. turahamagarira ko agahenge kakongera guhita kubahirizwa ndetse n'irekurwa ry'ingwate zikiri mu maboko ya Hamas muri Gaza. Ibiganiro bigomba kongera gutangira bidatinze kandi bikaba mu buryo bwubaka, kandi muri uyu mujyo ndashima cyane umuhate udatezuka wa Misiri. Abantu barenga 50 barapfuye, abandi 200 barahunga mu buraruko bwa Nigeria mu gitero kibi kuruta ibindi vyose cy'ubugizi bwa nabi muri ako karere mu kiringo kirenze umwaka. Ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera ibiza n'isibe kivuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bakoze ibitero vy'ubukazi mu ducimbiri dutandatu two mu karere ka Bokos muri leta ya Plateau, ariko ntibatanga imvo nyayo y'ivyo bitero. Aho hantu haba abungere b'abisilamu n'abakristo babarimye ku bwinshi, bafise amateka yo gushamirana hagati yabo. Abajyango b'umugore yishwe hafi y'ikirindiro c'inteko z'Ubwongereza muri Kenya babonanye n'umushikiranganje w'ingabo wo mu Bwongereza. N'ubwa mbere bahura n'umushikiranganje wa leta kuva Agnes Wanjiru yishwe mu bihumbi 2012. Yaherutse kubonwa yinjira mu cyumba c'uburaro n'umusirikare w'Umwongereza muri hoteli imwe Inanyuki. Umubiri wiwe warufise ibikomere warabonetse mu nyuma uri mu kinogo c'amazi y'imyanda. Itoza ryakozwe muri Kenya ryaciye rivuga ko yishwe n'umusirikare umwe canke babiri b'Abongereza, ariko nta numwe yigeze arigwa ico caha. President Murakoze Nina Iradukunda kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda. Igihugu cy'Ububirigi cyashinjwe uruhare mu mateka y'ubwicanyi bwaranze u Rwanda mu myaka myinshi bwaje no kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Mu muhango wo kwibuka ku nshuro 31 Perezida Paul Kagame ndetse na Minisitiri ushinzwe ubumwe bw'Abanyarwanda bemeje badaciye ku ruhande ko Ububirigi bwagize uruhare rutaziguye mu gushyamiranya abahutu n'abatutsi. Uretse gutererana abatutsi bari bahungiye mu kigo cy'ingabo z'Ababirigi cyarahitwa Kicukiro, iki gihugu ngo cyanashinjwe uruhare mu bikorwa byibasiye abatutsi mbere ndetse na nyuma yaho u Rwanda ruboneye ubwigenge. Muri uyu muhango hagarutswe kandi no ku bikorwa by'ubwicanyi aba bategetsi bavuze ko bikorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, kandi umuryango mpuzamahanga ntugira icyo ubikoraho. Inkuru irambuye tubibaza umunyamakuru wacu i Kigali Jean Claude Mwambutsa. Mu muhango wo kwibuka ku nshuro 31 wabereye ku rwibutso rwa Kigali, ibihugu bikomeye ku isonga icy'Ububirigi byashyizwe mu majwi ko byagize uruhare rutaziguye mu mateka yashyamiranyije Abanyarwanda kugera kuri jenoside mu mwaka 1994. Mu kiganiro cy'ubucukumbuzi bw'amateka cyatanzwe na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda Jean Damascene Bizimana, yashinje iki gihugu cyakoronije u Rwanda kuba cyarabibye urwango mu moko arugize, ariko kikigiriza nkana ku batutsi. Colonel Logiste yategetse kwimura abatutsi ku gahato mu bice bimwe by'igihugu bajyanwa mu Bugesera. Umwaka w'1961 urangira hagejejwe ibihumbi 13,890. Colonel Logiste yatumije ba administrateur abategeka kwirukana abakozi b'abatutsi mu mirimo bakabasimbuza abahutu, rikabivuga muri aya magambo ko bikorewe kugirira neza abahutu ngo batwarwe na bene wabo. Ishyaka rya Inare ryarabirwanyije, barihimbira ko ari ry'abatutsi bararirwanya. Nyamara Inare yarimo ibyiciro byose by'Abanyarwanda, duhereye kuri perezida waryo François Rukeba n'umunyamabanga mukuru Michel Rwagasana. Ibi kandi byashimangiwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame, wavuze ko hari ibihugu bikomeye atavuze amazina byashyize igitutu gikomeye kuri Minisitiri Bizimana kubera gutinyuka gushyira hanze ukuri nk'uku. Ibi kandi yavuze ko nawe bimugeraho, aho hari abaza kumuburira ko akabya kuvuga amagambo ahangara abanyembaraga.
nanumvise abaza bakambwira ngo perezida urabona urakabya ukavuga ibintu bivuguruza abanyembaraga bashobora kukwica. icya mbere byaba bivuze yuko ari abicanyi, ariko igisubizo mbaha ni uko niba ngomba kubaho kugira ngo nemere ibyo bintu, simpamye yuko n'ubundi naba ndiho, naba meze nk'uwapfuye. kubaho ubuzima bw'ikinyoma numva ko ubuzima bwanjye mbukesha undi muntu, n'ubundi sinaba ndiho. kuki ntapfa ndwana? kuki abanyarwanda batapfa barwana aho gupfa nk'isazi? Perezida Kagame yavuze ko abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubaho kandi ko batagomba kumva ko hari uwo babikesha. Yahamagariye abaturage be ndetse n'abandi baturage ba Afurika guhaguruka bakanga agasuzuguro. Nzabwira buri wese mureba mu maso ngo gikuzimu, nihagira umuntu uza akibaza yuko ashobora akavuga ngo turashaka kugufatira ibyemezo, ngo iki gikuzimu. icyo nakubwira gusa, jya mu kuzimu. rero ubwoba mfite ntabwo ari imbaraga abo bantu bafite, uko badusuzugura. ikinteye impungenge ni kimwe, ni abanyarwanda basanga nta kibazo kiriho gufatwa uko. ni ryari abanyarwanda, ni ryari abanyafurika bazanga gusuzugurwa aka kagene, kubwirwa ko bagomba kubaho nk'aho ari impuhwe bagirirwa na runaka? mbega isoni. Umuhango wo kwibuka ku nshuro 31 wabereye ku rwibutso rwa Kigali, ahanacanywe urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi 100. ahandi mu gihugu umuhango wabereye ku nzego z'ibanze, ahagombaga gutangwa ibiganiro ku mateka ya jenoside. Kuri iki cyumweru i Kigali hateraniye inama mpuzamahanga kuri jenoside yari ifite intego yo kwibaza impamvu intego y'isi y'uko jenoside itazongera kubaho isa n'iyatsinzwe. Muri iyi nama hongeye gutungwa agatoki ukurebera kw'amahanga imbere y'ubwicanyi buronda ubwoko bukorerwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Mwambutsa. Ahandi habaye imihango yo kwibuka ni mu Bubiligi, aho bamwe mu barokotse jenoside bahaba bavuga ko bahisemo kwiteza imbere mu butunzi mu ntumbero yo kurenga ibikomere basigiwe na jenoside. Bamwe mu banyarwanda baba mu Bubiligi rero bavuga ko kwiyubaka bakoresheje ibikorwa byatumye bakira ibikomere n'amahano basigiwe na jenoside. Inkuru ya Arema Geste uri i Buruseli. Mu gaciro ntangere abanyarwanda basanzwe baba mu gihugu c'Ububiligi baba bijana bakoraniye ari cibutso c'abahitanywe na jenoside. Ni hagati na hagati mu muji wa Buruseli mu gihugu c'Ububiligi muri commune ya Louis Saint-Pierre. Nubwo batari benshi nkuko vyahora, abari bitavye birori ahanini bari bambaye impuzu zirabura, bashize ingori z'amashugwe kuri ico cibutso c'abahitanywe na jenoside. Bongera bazirikana amajambo amwamwe abibutsa ibyabaye mu 1994 mu Rwanda. Abatavye ibyo birori bari bagwiriyemwe abacika cumu, bavuga ko ibyababaye ko byabahaye inguvu zo kugwanya ugwanko n'ubukene. Brigitte w'imyaka 45 n'umupfasoni aba mu gihugu c'Ububiligi haciye imyaka irenga 10 n'umwe muri bo. Imyaka 31 irashize nje banyiciye umuryango, abanyiciye abantu, abasaza banjye 6 n'ababyeyi banjye bose. Ubwo mu rugo hari abantu 11 bose barabishe. Mu guteza imbere u Rwanda nubwo twabuze abantu, badusaba kugerageza kubana n'abantu bose, tukagerageza kutagira umishinya tuyijyana ku bantu, tubiba urwango, tukagerageza kurwanya urwango mu bantu. Nayo Eugene Twagira Umutabazi arongoye ishiramwe ry'abacika cumu Ibuka ishami ryo mu Bubiligi, yemeza ko abacika cumu ba jenoside baba mu Bubiligi basahiriza bikomeye mu butunzi bw'u Rwanda. Bashishikariza kwiyubaka uko bashoboye, gukomera mu buzima kugira ngo nyine bagire icyo basigira abana babo. Barimo muri twebwe abashora imari mu Rwanda, abatwohereza amafaranga mu Rwanda, twohereza imiryango, kandi n'urya amafaranga aca muri banki ikavanamo inyungu. Abo bantu twohereje bagashora nabo mu bintu bimwe cyangwa ibindi, banakanahaha
bagatanga TVA, umva ko ishoramari ni ryo. Mu biro vy'uno munsi icibonekeje nuko abaseruka ibihugu vyabo mu gihugu c'Ububirigi bahora bitabira ku bwinshi ivyo birori batahabonetse. Eka mbere uretse urongoye komine wa Louis Saint-Pierre hari ico cibu yari yitabiriye ivyo birori, abandi bategetsi b'Ababirigi canke abashinga amateka bahora baza ku bwinshi, uno munsi ntibahonyeje ikirenge. Ikindi cibonekeje nuko umutekano wari ucunzwe bikomeye mu mayira yose agana ahabera ivyo birori. I Buruseli mu Bubirigi, Alain Majesté Barenga. Tugeze ku isa moya zibura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Ndi Prudence Njomva. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje ibikorwa byo kugerageza kugarura ubuzima busanzwe nyuma y'imyuzure ikomeye yashegeshe uwo mujyi mu mpera z'icyumweru twaraye turangije. Abantu barenga 30 barapfuye, abarenga 45 bajyanwa mu bitaro, naho amazu asaga 200 aterwa n'iyo myuzure yaturutse ku mvura nyinshi yari imaze iminsi igwa. Ubu amazi yagabanutse ariko urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu ruracyagoye kubera ko byinshi mu bikorwa remezo nk'ibiraro n'imihanda byononekaye. Inkuru tuyibaze Premier ku Magenge uri Nairobi. Gushika ubu havugwa abantu 33 bahitanywe n'iyo myuzure nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati aho muri Kongo. Muri abo 23 bafuye kuwa gatandatu, bandi 10 bafa kuwa Mungu, abajanywe mu bitaro nabo gushika ubu hakaba havugwa 46. Ariko bikorwa byo gutabara n'ubu biracabandanya kuko ayo mazi hari abo yuzuriye ko bari mu mazu yabo mu gihe ayarenga 200 yatewe mu makomine ya Limete, Matete na Masina. Bamwe mu bapfuye bahitanywe n'uruzi Njiri rwuzuye rukamena inkombe. Ikiraro cy'urwo ruzi cararengewe bituma abantu badashobora kujabuka. Byatumye abafata ingendo z'indege badashobora kujabuka ngo bashike ku kibuga mpuzamakungu c'indege gisanzwe citiriwe urwo ruzi Njiri. Umukuru w'igisagara ca Kinshasa Daniel Bumba yavuze ko nibura 12 kuri komine 26 zigize igisagara ca Kinshasa zagizwe ko ingaruka niyo myuzure. Ubu abatabara n'abarondera abataratorwa irengero biriwe barakora kugira ngo bafashe abagotewe mu mazu n'abandi bagizwe ko ingaruka mu buryo butandukanye. Huguruwe n'ibibanza bitatu byo kwakira abatagiraho bakika umusaya baharurwa mu majana. Ikindi kibazo gikomeye ni inzira izana byinshi mu vyinjira mu gisagara ca Kinshasa bivuye ku kivuko ca Matadi. Inkukura yaratwaye hafi inusu y'ibarabara route nationale numero 1 rifatanya ivyo bisagara bibiri. Kuvejo hariko haraba ibikorwa byo kugerageza gufasha umurongo w'amakamyo yaheze mu nzira kubandanya iyo yaja. Nukuronka amazi meza mu gisagara ni ngorane kuko ibibanza byo kuyayungurura byatewe n'imyuzure. Igisagara ca Kinshasa kibamwe abantu miliyoni 17 gisanzwe kirimo inyubako nyinshi zitari ku ndinganizo y'igisagara aho hatagira amayira yo gutwara amazi y'imvura. Kandi abategekanya ibihe muri Kongo bavuga yuko ari kwitega iyindi mvura nyinshi muri aya mezi y'ukwa 4 n'ukwa 5 n'ahandi mu bice by'igihugu nko mu buraruko n'uburaruko bushira ubuseruko. Premier ku Magenge, BBC gahuza miryango Nairobi. Urakoze Premier. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta yemeye kujya mu biganiro by'amahoro bitaziguye n'inyeshyamba zo mu mutwe mu 23. Umuhuza akaba ari igihugu cya Katari. Bikaba ari ibiganiro biteganyijwe kuba ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa 4 i Doha. Biteganyijwe ko ibiganiro bizibanda ku bibazo by'ingenzi birimo gusubira inyuma kw'inyeshyamba zayo mu 23 ziva mu turere zigaruriye, gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi b'uwo mutwe n'ibibazo by'umutekano muri rusange mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu abayobozi b'amadini, inama y'abepiskopi gatolika muri Kongo yizwi nka Senko n'itorero rya Kristo muri Kongo SS nabo bari mu mibonano inyuranye, bizeye ko amaherezo izatuma akarere kicara akakaganira. Mugenzi wanjye Burak Lukwesa wo mu kiganiro Newsday yaganiriye na musenyeri mukuru wa Kiliziya Gatolika Donatien Nshore ari i Washington muri Amerika kugira ngo yumve icyo barimo kugerageza kugeraho muri Amerika nyuma yo kuva ku mugabane w'Uburayi. We came to explain the current crisis in Congo. We think that the war is not... Twaje gusigura ingene n'indyane ziri mu buseruko bwa Kongo zimeze. Twibaza yuko intambara atari wo muti kuko haraheze imyaka myinshi bagwana ataco bashikako. Rero abagatolika n'abaprotestanti
turiko turavugana n'amakungu. Twahereye ku bihugu vyo muri Afrika tuja mu Bufaransa turabonana na Perezida Macron. Ubu naho rero turi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvugana n'uburongozi bw'iki gihugu. Twarabonanye kandi n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Tubasaba kudushigikira muri utu twigoro turimo. This initiative. There are so many interests, so many stakeholders. Hari benshi cyane bafisemwe inyungu. Hari ibihugu 9 bihanura ubibe na Kongo. Hari inyungu zo hanze zivyivangamo. Hari inyungu z'akarere bikavugwa ko ari amagaburanyama y'ubutari buronderwa cyane. Umwumvikano ne wamara kuboneka wibaza ko umuti uzoba ari uwuhe? Mwebwe nk'abanyamadini umuti wanyu n'uyuhe? Is the likely solution? The solution is to speak together as Congolese. Umuti nuko tuganira nk'abanyekongo. Kuko nitwiyunga tuzoba dufise inguvu nyinshi nihagera kuganira n'ababanyi. Uwundi muti nuwo guteza imbere urudandazwa rukozwe mu mahoro. Kuko dufise ubutare bwinshi. Birashoboka cyane ko bwungukira igihugu cyacu bwa mbere ariko kandi bukungukira n'ibindi bihugu. Birashoboka ko ubutare bwa Kongo bukoreshwa mu gutungisha abantu bo mu Rwanda, abantu bo mu Burundi nabo muri Uganda. The people in Rwanda, the people in Burundi, the people in Uganda. So what are your thoughts on the news that Massad Boulos... None wibaza iki ku ciyumviro cy'uko Massad Boulos umuhanuzi w'intumwa ya Perezida Trump ari muri Kongo yavuze ko bashitse ku gisa n'umwumvikano azozana umutekano hamwe n'inzira ishikana ku mahoro bikaguranwa n'amasezerano ku butare bwa nkenerwa. Iyo yoba ari intambwe? Is this one way forward? We think that it would be better to wait after the Congolese speak. Nibaza ko vyoba vyiza barindiriye abanyekongo bakabanza kuganira hagati yabo bakumvikana ukuntu butare bwokoreshwa abo twokorana nabo hamwe na Amerika. Kuko uravye uko ibintu vyifashe ubu biragoye cyane. Abanyekongo benshi batewe ubwoba n'iciyumviro cy'uko ubutare bwokoreshwa mu gukingira ubutegetsi. To protect the power. This possible agreement is currently at the top. Aya masezerano hagati ya Kongo na Amerika aracari mu rwego rwo kuganira. Mwaravuganye canke mwoba mutegekanya kuvugana na M23? The M23 rebels as well. Yes, we went in Goma. Ego, twaragiye Goma haciye indwi zibiri bafashe uwo muji. Twaraganiriye nabo tubabwira yuko abanyekongo batinya ko igihugu gicikamwe ibice. Batubwiye ko atari uwo mugambi bafise. Rero turashobora gutora umuti w'ikibazo bidaciye mu ntambara. Musenyeri mukuru Donatien Nshore wavuganaga na mugenzi wanjye Burak Lukwesa. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye ariko uzi ko ntarenze ko wowe n'umugore wawe musigaye muri abatekamutwe Kareme umbeshye ngo wayamusigiye nimugera haje kwishurize none utiyampaye amafaranga simbyumva nta mafaranga nori nayaguhaye mbandoka rwashe kare ntayo yampaye nk'ibishoboka uretse gato Stefa Honorine ni 12:45 kuri BBC. Noneho tugiye mu makuru y'imikino mugezweho na Are Majesté. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriwe mwese ano makuru y'inkino tuhere mu Burundi mu rukino rwa tennis bakunze gukina ku kibuga c'inkungugu bita tennis di course la terre battue mu Gifaransa aho hasozerewe iganwa mpuzamakungu z'abigeme gitiriwe W50 muri iryo higanwa rikunze guhuza abakinyi b'abarondera ibibanza vyiza ku isi umwaka gitabiriwe n'abakobwa 62 bava mu bihugu 31. Sada Nahimana umurundi kazi yitezwe n'abatari bake akaba yarabiciye biracika mu bakina bonyene bita simple aho mu rukino rwa nyuma finale yatsinze umunyamadagascar afise
Nice n'akabira k'abafaransa Sara la Cotomonanga 6-3 mu duce twose. Ibaye intsinzi ya kabiri muri finale ya Sada Nahimana kuko mu ndwi heze yari yatsinze mu rukino rwa nyuma y'undi mu Faransa kazi Emeline Datron 6-3 mu duce twose. Kubera iyo ntsinzi Sada Nahimana yatahukanye amafaranga y'amadolari 12,000 aza yiyongera ku yandi 6,300 yari yatahukanye mu ndwi heze muri iryo higanwa. Kubera iyo ntsinzi umwigeme w'imyaka 24 yaciye azamuka mu rutonde guko abakinyi barutanwa kw'isi aho yavuye ku kibanza c'322 aja ku kibanza c'245. Tukiri mu Burundi ariko mu mupira w'amaguru bari kubakina higanwa ry'icicaro ca mbere aho bageze mu ndwi igira 24. LLB Amasipiri yatsinzwe na Vision ibitsindo 2-1. Ngozi City yahoze yitwa Olympique Muremera itsindwa na Academy Daily igitsindo 1-0. Olympique Star Muyinga itsinda Interstar Bujumbura 1-0. Musonga TFC inyagiro mugwa Mosi yose yugaho hariya mu Rutana 5-1. Rumamuro mu Cibitoke nganyaro kinzo y'igipolisi 1-0. Nayo Grenouille Makamba yatsinze Vitaro yatahukanye igikombe cy'umwaka uheze 2-1. Mugiye Kayanza United yo mu ntara ya Kayanza yatsinzwe na Flambeau y'Igitega igitsindo 1-2. Aho ni mugiye Message Ngozi yoyo yatsinzwe Burundi Sport Dynamique igitsindo 1-0. Mu rutande rw'ifata kibanza mugwi wa Grenouille uza mu kibanza ca mbere n'amanota 58. Bumamuri wo mu Cibitoke uza mu kibanza ca 258. Mugiye Musongati y'Igitega iza mu kibanza ca gatatu n'amanota 48. Gwakurikirwa na mukeba wayo Flambeau du Centre nga mu ntara ya Gitega nyene ufise amanota 46. Vitaro yoyo yatwaye igikombe cy'umwaka uheze ivyayo ntivyifashe neza kuko iri mu kibanza c'indwi n'amanota 42. Mugihe LLB Amasipiri uza mu kibanza ca nyuma ca 16 n'amanota 9 gusa. Nayo mu rutonde rw'ifata kibanza rw'abakinyi bafise ibitsindo vyinshi Darcy Shimirimana w'umugwa mu Musongati w'Igitega afise ibitsindo 14 agakurikirwa na Abdi Ineza wo mu mugwi wa Aigle Noir afise ibitsindo 14. Mugigi cy'u Rwanda naho nyene higanwa ryaho ryarabandanije aho mugwi ya Etincelle watsinzwe na Kiyovu bitsindo 2-0. Police inganya mukura ubusa ku bundi. Amagajo utsinda Gohira 1-0 mugihe AS Kigali watsinze Muhanzi United 1-0. Bugesera naho utsindwa na APR igisoda cy'u Rwanda igitsindo 1-0. Abakunzi ba Rayon Sport bakunze kwita gikundiro umugukunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda mugihe abakunzi bayo bari bigeze gusomera bararumanze mugihe bari bazi ko batsinda umugwi wa Marine siko vyagenze kuko Rayon Sport yanganije na Marine 2-2. Musanze yanganije na Rutsiro 1-0. Vision itsinda Gasogi United 1-0. Mu rutonde rw'ifata kibanza APR iza mu kibanza ca mbere n'amanota 48. Rayon Sport ikabukurikira uwo mugwi na mu kibanza ca kabiri n'amanota 47. AS Kigali ikaba iza mu kibanza ca gatatu n'amanota 37. Vision iza mu kibanza ca nyuma n'amanota 19 mu gihe Kiyovu iza mu kibanza ca 15 n'amanota 28. Mu gihugu cy'Ubwongereza igana rikundwa n'abatari bake bari kubakina indwi igira 31 aho mugwi wa Arsenal wanganije na Everton 1-0. Urukino rwari rwiteze cyane rwahuza Man United na Man City imigwi mike bisanga igisagara. Urukino rwaheze banganye ubusa ku bundi. Chelsea yanganije na Brentford ubusa ku bundi nayo Aston Villa itsinda Nottingham Forest 2-1. Fulham naho uzibiri indoto za Liverpool zo gutwara higanwa bitsindo 3-2 mu gihe Tottenham watsinze Southampton 3-1. Crystal Palace naho watsinze Brighton 2-1. Ipswich United utsindwa na Wolverhampton igitsindo 1-2. Mu rutonde rw'ifata kibanza umugwi wa Liverpool uratari mu kibanza ca mbere n'amanota 73. Mu gihe umugwi wa Arsenal uza mu kibanza ca kabiri n'amanota 62. Southampton yoyo ivyayo bikaba bifashe neza ku manota 25 gusa uza ku kibanza ca 70 ca nyuma bikaba bimaze kugaragara ko umugwi uzomanuka mu cicaro ca kabiri. Ni hano cyo dusozana n'amakuru y'inkino ntabwo kamwashije na jewe Alain Majesté Barenga mugira iteka niteka. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga.
urakoze Alain Majesté kuri amakuru y'imikino. gusa nongereho ko Southampton byamaze kwemezwa ko yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Angaha ni naho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko mu muhango wo kwibuka jenoside ku nshuro 31 Perezida Paul Kagame na Minisitiri ushinzwe ubumwe bw'Abanyarwanda bemeje badaciye inyuma ko Ububirigi bwagize uruhare rutaziguye mu gushyamiranya Abahutu ndetse n'Abatutsi. Ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc.gahuza.com cyangwa se kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Ugiye mwishakira ukandika BBC Gahuza. Ndi Prudence Nyumva koze guhitamo BBC Gahuza urarya.